Mugihe twimirije irima ryo mu gatasi mu kigo kijejwe kugenzura ibirere ijebu mu mfunyapfunya y'igifaransa bashimye gushikiriza urutonde rw'ingene ikirere gishobora kuzoba kimeze muri irima ry'agatasi. Ibi rero tukaba tubishikirizwa na Babonwa nayo Deogracias, umuyobozi ajejwe ibirere mu kigo ijebu. Muri rusange imvura yitezwe si nyinshi cyane nkuko tugize iminsi tuyironka, mugabo integekanyagihe yerekana ko mu ntara kama nka zose hazoboneka imvura iri ku rugero rukwiye muri kino kiringo c'agatasi, kiretse ibice bimwe bimwe by'intara kama za Bugesera, Bweru na Bunyogoma. Naho rero iri ku rugero rukwiye, mumenya ko uturere twose tutaronka imvura cyo kimwe, kuko hari bice bimwe bimwe bironka imvura nyinshi, ibindi bice navyo bikaronka nti. Ku bijanye n'intango bwite y'agatasi, integekanyagihe yerekana ko imvura izotasura nyezina hagati y'imisi 20 y'ukwezi kwa Nyakanga n'imisi 10 ya mbere y'ukwezi kwa Gitugutu mu ntara kama za Mugamba, Bututsi, Buyenzi, Bugesera, Mumigwa, igice ca Bweru hamwe n'igice ca Kirimiro n'agace gatoyi ka Buyogoma na Buragane. Ahasigaye izotasura nyezina hagati y'imisi 10 na 20 z'ukwezi kwa Gitugutu. Twamenyesha kandi ko uduce tumwe tumwe twegereye ikibira tumaze kuronka imvura guhera mu matariki 10 y'uko kwezi. Ku vyerekeye icika ry'imvura, integekanyagihe yerekana ko imvura izocika mu mpera y'ukwezi kwa Kigarama mu gice kinini cy'igihugu, kiretse mu ntara kama za Mugamba, Bututsi n'ibice bimwe bimwe vya Kumosi na Buragane. Iyo mvura ishobora gushika mu ntango z'ukwezi kwa Nzero 2022. Ku bijanye n'urugero rw'imvura, hategekanijwe yuko igice kinini cy'igihugu kizoronka imvura iri hagati y'imilimetero 200 n'amajana 3. Ibice bishobora gushikana cyane kurenza milimetero 300 ni intara kama za Mugamba na Bututsi n'igice cyo mu Migwa, harimo n'agace gatoyi ka Kirimiro. Vyerekana ko muri rusangi imvura yotuma ibiterwa bimera neza yuko iriho, kiretse ko nkuko navuze imvura itagwa kumwe mu bice byose, kuko hari ibice bironka nyinshi ibindi vyarose nke. Nawe Ngenzirabona Augustin, umuyobozi mu kigo ijebu, nawe nyene yahavashikiriza ibijanye n'irima ry'agatasi, ingene bizoba bageranije n'ikirere ingene kizoba kimeze. Mwumvise neza ko twimirije kuronka imvura, iyo mvura tukazoyironka duhereye muri kuno kwezi dutanga uyu munsi. Ariko rero iyo mvura ntizotangurira igihe kimwe muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Hariho intara kama zimwe zimwe izotangura kugwa mu minsi ya mbere, hanyuma ico n'igice gitoyi. No kuvuga turiteze imvura izotasura hagati y'igice ca kabiri c'ukwezi kwa Myandagaro, no kuvuga hagati y'itariki 10 n'itariki 20. Ako gace na gace gaherereye ku kibira mu ntara kama ya Mugamba na Buyenzi, no kuvuga mu Kayanza no mu Cibitoki ahantu rubibe n'igihugu cy'u Rwanda. Kuva itariki 20
z'ukwezi Nyandagaro gushika 30. Murazi ko muri meteorology dukoresha ico bita mu gifaransa decade. Muri Nyakanga imvura murantunga imvura izoba yatasuye ku gice kinini c'u Burundi. Hanyuma kuva izo tariki gushika hagati mu kwezi kwa Gitugutu imvura izoba yatasuye mu bindi bice bizoba bisigaye. Ni ukuvuga rero niko vyamye, imvura ntiyamye itasubira rimwe ku gihugu cyose cy'u Burundi. Ni naco gituma izo ntara mwumva bazihaye amazina kenshi ajanye n'ingene ibihe bimeze. Hanyuma ikindi no bamenyesha nuko iyi mvura yatasuye haragiye igihe itanga imico, sintuvuga ngo iracitse. Ibitanze imico yo kubitegurira ikindi kiringo c'uburimyi, no kuvuga ibitanze imico yo kwimbura hanyuma no gutegura imbeshi. Aho rero ni mu ntango z'ukwezi kwa mbere, mu gifaransa bavyita petite saison sèche, niho iyo mvura izoba yatanze imico, hanyuma abarimyi bagaheza rero bakitegurira ikindi gice gikurikira. Ibirere byose babishikirije mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru mu gihe abo mu kigo Ijebu bari bajeje kugira inama kubijanye n'irima ry'agatasi. Clement Ndikumasabo nawe yari yatumwe n'umushikanganje w'uburimyi n'ubworozi, yahavuye rero yishura ku bibazo bitari bike by'abamenyesha makuru. Tumwumvirize. Umumenyesha makuru wa mbere Nduwaye Felix Bertinebe nivyo avuga ati mbega mufatiye kwiyindekanya bigihe mubwira ikabarimye mbega botera ryari mbega ibiterwa botera n'ibihe. Twagatuma tumushimire bakibazo cita cyane. Aha ico twababwira nuko kujanye n'intekanya bihe n'igihe twavuga ko dutegerezwa kwitegura kugira ngo abarimyi ntibashobore kucuragirika. Aha rero twayibonye batweretse neza yuko kuva amatariki 10 hariho uduce tumwe imvura izoba yamaze kugwa, yamaze gutasura. Baratubwira bati kandi kuva itariki 20 gushika mu ntango z'ukwezi kw'icumi hari igice kinini ya imvura izoba yamaze gutasura neza, atariko no mu nyuma hariho n'utundi duce tuzoba dusigaye imvura nayo izoshyitasura. Ibi rero ikintu cya mbere tugomba gushikiriza bariko batwumviriza nuko abarimyi bwa mbere na mbere ubu kamwe twabatera nuko batoca bihutira gusohora imbuto ubu ntiharagera. Hanyuma imvura imaze kuboneka neza ko amaze gutasura mu turere tumwe ikamwesha neza, abarimyi barashobora gutasura, bashobora guteragira imbuto zabo nta kibazo. Ariko tubabwira yuko abarimyi badashobora gutera rimwe kuko ngo twayibonye hirya no hino mu hinga itandukanye bose imvura ntizotasura rimwe, kandi birumvikana yuko badashobora gutera rimwe. Hanyuma ku bijanye n'ibiterwa tubabwira yuko ibiterwa bimwe dusanzwe tumenyereye twisunze uburere busanzwe ibiterwa birimamo, kandi twisunze n'igihe ivyo biterwa bishobora guterwa hama bikimbuka. Ibi rero nico gikorwa tugiye gukora. Nibaza ko rero ahubwo tugiye kubira umushikiranganje nkuko twama tubigira, ko turamaze kubigira kenshi, kugira ngo bishobotse dushobora kugira ikiganiro ciyaguye atari umwanya muto, kugira ngo dushobore kugira icyo dushikiriza mu kiganiro ciyaguye n'amenyesha makuru. Hama kandi n'abarimyi vyerekeye cyane cyane nabo nyashe kuronka n'akajya ko kubaza, kugira ngo nabo nyagende baronka umuco ki niko twocishura.